Imana nishimwe. Imana nishimwe. None rero tugeze mu mwanya wo kumva ijambo ry'Imana, ariko turahaye kaze ababaje inyuma tumaze kwakirana nabo nyine bumve ko bashitse mu ngoro kwa data. None turahaye kaze umubwiriza ashishikane n'ijambo ry'Imana. Ndabaramukije mu izina rya Yesu Kristo umwami n'umukiza wacu. Turamaze kuronka bitari bikeya, atari wavomeye mu kiva, nibaza ko amaze kwegeranya ibitari bike. Reka rero dusangira aya majambo tugereke ku byo tumaze kumva hariya mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo. Ubutumwa bwiza ko bwanditswe na Matayo mu gice kigira 6. Nizigira ko horoshe kubona, ni igitabo gitangurira isezerano rishasha, urupapuro ni 10 nomero zarwo, ariko tukaca dusoma kuri 11, ibice 6 umurongo wa 33. Ariko mubanze mwitwararike ubwami bw'Imana no kugororoka kwayo, niho ivyo vyose muzovyongerwa. Yesu nashimwe. Ariko mubanze mwitwaririke ubwami bw'Imana no kugororoka kwayo, niho ivyo vyose muzovyongerwa. N'aya majambo y'Imana atari menshi tugiye kuvugana ko. N'amajambo Yesu yavuze, Matayo arayandika mu rukurikirane rw'amajambo Yesu yigishirije ku musozi. Mubanze mwitwaririke ubwami bw'Imana no kugororoka kwayo. Yesu avuga ngo niho ivyo vyose muzovyongerwa. Twakire mw'iri jambo ryo tworohera gutwara rigufi rivuga ngo hari bikenewe imbere y'ibindi. Ryo riroshe gutwara. Hariho ibikenewe ryari imbere y'ibindi. Ivyo bibiri vyose birakenewe, ariko hari ikije imbere y'ikindi. Hari bikenewe imbere y'ibindi. Mu masengesho y'imisi 40 ya Yesu mu bugaragwa, Satani igeragezwa rya mbere yamuzaniye, yamubwiye ngo hindura y'amabuye acika imitsima ufungure. Igihe nk'icyo si gito uri kurasenga, nawe no iza yakumvise nje nk'inyishu y'amasengesho. Aramubarira atumviriza, vyanditswe muntu natungwa n'umutsima gusa, ariko atungwa n'ijambo ryose rivuye mu kanwa k'Imana. Umutsima mu bidutunze urimwo, ariko si utangura. Twese turi ngaha dushobora kuba tutariye ubugari ejo, ariko twarariye. Kuko tutarya nta muntu ushobora, nta nuwo kwirigura sigurira ngo rega hajewe singirya. Abiravye aravyibonera kutakirya. Si ibintu binyegezwa. Hari n'ububazo uti ngira ngo bigenda neza, ngo ya ngo ni kimero. Burya umuntu angana nuko abayeho.
ubonye uri muto muto ntugire ngo hanuka nyene uwo guha ivyo kuvyibusha wosanga batagikumenye. Nawe uri munini si kimero nutwumira aho baduhebuye umuntu ashaka gusanga umengo nigunira bakuyemwe ibintu. Umuntu ndatungwa n'umutsima gusa ariko aratungwa n'ijambo ryo, kuko ijambo ry'Imana ritanguye n'ibindi birakurikira. Haleluya. Ngaha Yesu n'amajambo yivugiye mu mwitwarariko wanje nawe, imyitwarariko yacu, ibintu biduhanze ariko kandi bitari bikenewe guherwako. Umviriza, ibikenewe imbere y'ibindi. Iyo umuntu aja mu isoko, iyo umuntu arondera akazi canke yakarose, reka mvuga ivyo bibiri gusa. Iyo umuntu aja mu isoko, iyagura ivyo akeneye, ntavuga ngo nyongera ataragura. Abanza gutora umutigiri, abanza gushima ivyagura, ati nshirira ku munzani. Nimba ari bishigwa ku munzani, nimba ari bishigwa ku mitekero, ku mitigiri, bivana n'ingene umuntu avuga canke aho yakuriye. Iyo rero uwo muntu yashimye aho hantu, amubwira ngo nyongerera mbega inyongera nivyo bateretse ivyinshi bibi byawe. Mbega washimye umutereko atahasi ndakongera, mugabo ngaha ukawugaya ati mugabo kuri uyu mutereko uri ngaha ndakongera. Mbega utwara wakongera naho uteretse nabi cyangwa utwara wa undi washima naho batakongeye? Ukazobona umuntu mupfuye inyongera azoba yagaye umutereko nazoba yagaye inyongera. Inyongera yamiza mu nyuma, siyitangura, atangura umutereko. Mubanze mwitwaririke ivy'ubwami bw'Imana n'ukugororoka kwayo, niho ivyo byose muzogira gute. Hariya dusaba akazi kabaye abaye, urashobora kuronka umuntu agufasha udukogwa ibi bito bihayahaye zo 30-40 bivanye n'ivyo gukorera na ukore guburiwe. Ego umuntu wese yasaba akazi muko amenya umushahara ukungana banza korabana wagasavye. Hari n'ububwira amahera ati wewe wompa ngayo nukure, wewe boss, wewe. Hakaba n'uwundi nayo wamuhaye atayampa kandi agakora. Uyo muntu rekora yatanguye akazi, muravugana y'umuha aba make aba mesha arayemera. Mugabo ya maru kwezi 2-3 ati none aha nta kintu uzonyongera. Umaze kubona ko wamushimye utigira tuzobivugana. Utamushimye acorekora akagenda. Mugabo ntahera agitangura, yatanguye ejo mwavuganya ngo nyongera ntibikunda, ntawuhera kunyongera. Aha ndiko ndavuga iki rero, iri jambo Yesu yavuze ibikenewe imbere y'ibintu. Mubanza mwitwaririke iby'ubwami bw'Imana n'ukugororoka kwayo, niho ivyo byose muzovyongerwa. Mbega ivyo byose ni ibihe? Imana irazi ko yakuremye, abavyeyi bakumenye, Imana yakumenye, abavyeyi n'abasogokuruza bawe batarabaho. Erega aho umuntu si uwavuba. Hariho imyaka umuntu iri kuri karanga muntu. Hajya myaka iri kuri karanga muntu nayo nyene hajya ushobora gusanga abantu idasa. Ufise umuvyeyi kumbura atagiye ku ntebe y'ishure, arashobora gucebwa kukwandikisha ntamenye amatariki yawe, nawe nyene hari nahayiwa atayabazi agacandikisha umwaka yiyumviriye. None uwo yiyumviriye ugira ngo niwo ika. Hakaba n'abandi bandikisha imyaka iyo, ariko naho nyene ku Mana yabwiye Yeremiya mu gice ca mbere atumviriza
wewe nubwo uvuga ko ukiri muto ngira nkubwire igihe umaze utaraja mu nda ya nyoko jewe narinda kuzi ariko twandikisha abana nta muntu yandikisha ndawe ndabona yandikisha umwana ngo avuge ngo ndavye umwana wanje amatariki nza kumushirirako mbera igihe nyina yatwarinda oya ahera umunsi yavukiyeko mugabo Imana yo ivuga ngo mama wawe ataragutwara inda Yeremiya burya narinda kuzi ico ni kimwe kandi utarayivamwo naho wazuri kwa amavuta nari narakurobanuye ndakurobanurira mu nda ya nyoko ivyo rero se wa Yeremiya na nyina wa Yeremiya ntavyo bari bazi imyaka y'umuntu burya izwi n'Imana amen aha rero ivyo byose Imana yakuremeye mu nda ya nyoko izi kuri umukobwa irakureka ntiwakoroka nkinda irakureka ntiwagenda ukiri umubebe irakurekura duga kugeza hugeze ubu banza witwaririke ivyo ubwami bw'Imana n'ukugororoka kwayo ivyo bisigaye vy'abasheri ni ivyo byose by'imisoro izokurondera ivyo byose by'impuzu wogomba ivyo byose by'amavuta vyotumugwa ivyo byose ugomba Yesu arazi ko bikenewe amen ivyo ugomba arazi ko bikenewe ariko si ivyo guhegwako birakenewe ariko si intangamarara birakenewe ariko ni inyongera irazi ko ndi umuntu w'umugabo nubatse irazi ko ngendeye impuzu nambara irazi ko ngendeye kwambika madamu wanje irazi ko umwana akeneye kuja ku ishuri ariko ivyo nivyo mu nyuma hariho ibikenewe imbere y'ibindi wa musore imbere y'ibindi wa mukenyezi imbere y'ibindi hariho ibikenewe kandi ivyo vya nyuma nivyo dushira ku ingufu cyane nivyo biduhanze ivyo bizi nyuma y'ibindi nivyo bitugwaje ingorane nivyo bituma tugwa nivyo bitubudira amahoro nivyo bituma tuma mu mutima umuntu ugasanga ni igiti cy'igitimbe kandi yarabaye mwishengege kirekire umwitwarariko wiwe ivyo yashize imbere ibikenewe ubwa mbere kuri we nivyo byari bikwiye guherukirwa mbega hanavuga ngo habe kubanza kwitwararika ubwami bw'Imana no kugororoka kwayo ngo ni ivyo byose tuzovyongerwa mbega ubwami bw'Imana no kugororoka nibihe tukiri muri uyu mubiri nibihe twitize mu butumwa bwiza bwanditswe mu cete parole cy'Abaroma niho twabibona neza ubwami bw'Imana ni iki mu bwami bwiwe hari migisha imbohe ziraborwa kandi abarushe ni Yesu abarura amarabo ukene 14 umurongo wa 17 Abaroma 14 igice umurongo wa 17 bwami bw'Imana niki dusome kuko ubwami bw'Imana atari ukurya n'ukunywa ariko n'ukugororoka n'amahoro n'umunezero biva muri Canada biva muri Amerika hari y'Iburaya biva ku kanoti kari ku mufuko w'inyuma cyaje kari kuri konte biva ku gahuzu keza wambaye ego umunezero uva ku ivyari byo byose muhena size bimeze neza uyu musi uku kwezi ntigusana yandi kwa mbere yuko imfura umunezero mbere narose ibibondo
umunezero. Oya hano Yesu Paulo avuga ngo ubwami bw'Imana n'ukugororoka n'amahoro n'umunezero ariko byo muri muhemu yera. Amen. Vyahehe haraho umuntu adandaza mu isoko akunguka none anezerwa none acaja mu mpemu niyajaho ntazoteba kuko ejo azohomba azodandaza ntiyunguke. None ugasanga umunezero ufatiye ko warose umufiyanse mariage izohaba ariko ejo hari ibyo muzopfa wa munezero uhere. Beneda Paulo mwene data yavuga ivyazi vyamubaye ko uyu munezero muri mpemu yari awufise canka ya mahoro canke kukugororoka tureke kubijaganya tuvuge umuntu uko yovyumva bitagoranye. Ni ukugororoka ibiranga ubwami bw'Imana tutarashikiyo tujaga tuba tukiri ino mu bwami bw'Imana aho buri. Sukurya nukunywa oya sukurya nukunywa oya kandi birakenewe kurya no kunywa birakenewe. Umuntu agizwe no kurya no kunywa no kwambara ni ibintu bitatu gusa erega nta bindi dukora tugacumukura ngo turonke ivyo turya tunywe n'amazi hama twishyire kwa gashambara turindire kwimuka tuvino. None hari kindi shira kwicakane numve ntakihari ntacuronga navuga uti kinama yose genda tunze yose ni gwanje ni gwawe ariko nuzokwambarira amapantaro 3 rimwe n'amakoti 3 rimwe tibikunda ni gwawe. Abapfaso ni murashaza sindabona umuntu yabaye ibitenge bine yavyambariye rimwe uretse bari aba ariko barajabuka mu mazi muri Rusizi baje kubidandaza babikenyereyeko tibikunda. Nta birato bibiri yo kwambarira rimwe. Ufise inzu nziza amashambre ni meza rimwe amakaro vandratera ni neza akantu gakanyisha ukugomye niko bigenda ariko icumba uraramwo ni kimwe. Nta bibiri uraramwe ibindi hari biri ngaho utarose umushitsi usanga byamaze guca kubitangurirwa kandi ntiwayiteguriye ibitangurirwa ariko birahaba kandi bitagusavye indaro vyovyo. Nukubiraba ukabwira abantu ngo zijya modoka ni gwanje ugendera muri zingahe naho nyene ku ntebe zingahe imwe. Ni wagira urutoki bagira bagonda mwenuko adahagaze urazomureka abafise ibibazo bitari biki ashobora kuba bifitiye ingorane kudafise ingorane imodoka y'umuntu umwe irababaza rero ugenda nk'ikigugu kugenda tawe muvugana mu modoka. Umunsi umwe narindi hagati mu gihugu hacumu iyo nari ntegereye ngiye kuyitegera sangira giye hari mu bihe bitari vyiza sanze giye ndababara kuko zadugaga rimwe mu ndwi ndababara kweli kandi nari mu kigwati hanyuma rero nzambona iyo Imana itabira ngene bigenza mbona imodoka nzitsije ikirahagarara hari abapagani bari banze twari kumwe kirahagarara kandi umuntu yarakijijwe ngo mbe yasha ngo namuntu waje Bujumbura ngo aze tujane ngo urugendo ndarushoboraga basha ntewe wa Mana urakundana kweli ntego genda ngo tugende nca ndinjira tuba babiri babapagani aho bari ngo bagesera ngo babakizwa ngo n'amafaranga nani ari gutanga ngo ntawe kiyatanga kandi aragiye ntagenda sinaringiye mu murimo wa databuja reka sinaringiye gusambana canke kwiba naringiye gukorera Imana mu kigwati. Turaza akantu kanyigishije turenganye Matana umutamu ufise za nkofero z'ururenga mwe nuko n'inkoni n'ikoti geraha yaravuye Bururi umunyamugamba avuye kuburana agazi Matana ari mwibarabara mwe nuko acagira ngo
kuri ya modokari wa mugabo acarahagarara ati namakiga muta ati nagoma mu nyunguruze je mvuye Bururi naronse yanshikana Matana mugabo nja mu Mugamba Nyagasasa nta faranga mfise acira atinjira ati nega muta igihe waduhagarikaje wari watomeye yari umuntu w'umwubahwa hanyuma ati kaje sinabamenye ati none kubera iki waduhagaritse ati je niyumviriye gutya mu kubahagarika hajya abantu bakuze murazobitondera ati navuze ntigenda muhagarika ujya muntu niyantwara azobangiriye neza natantwara naho nta nkubita naratwenze nduma umutama none nimba ho hacenye imyaka 10 uraba yiwanje wo nita umutama ubaza ko bageze he nange ubundi umutama kuze gutya rero niriko ndavuga kuri iri jambo tweko turasoma rivuze ngo ubwami bw'Imana ni iki hano biravuze ngo ubwami bw'Imana ubwa mbere nukugororoka nico neko ndavuga kugororoka utinagenda gororotse neza cyane bijya narimvuze bitatu uzogende ugira ubushakashatsi ni Salomo yavuze ayo majambo ivyo turuhira muri ubu bugaragwa nukurya nukunywa nukwambara nta kindi kugororoka rero mu bigize ubwami bw'Imana mu muntu ni ukugororoka nico gitangura kugororoka kumeze gute reka twitize Bibiliya gatoyi dusome Yobu igice 2 umurongo w'9 kugororoka duca tuhasomana muri cyo gitabo nyene ngira ngo kugira ngo umuntu adasoma vyoca bitwara umwanya umuntu arazingurura hagira umwe muri abavuga butumwa ze aca nsomera no mu gice ca 27 je nsome mu gice ca 2 c'igitabo ca Yobu nawe aca nsomera mu gice ca 27 tuhasomere rimwe we wasome 27 kuri 6 je wasome gice ca 2 ku murongo w'9 reka nsome kaje barije ntangura kuko aho wogira usome ni nk'inyishu y'ikibazo ngire mbaza yari yabajijwe ngaha 2:9 maze umugore wiwe aramubaza ati mbega nubu uracakomeje kwa kugororoka kwawe tukimana upfuveho 2:6 Yobu 2:7 ku murongo wa 6 ukugororoka kwanje nakubangirije ndakubangirije ntaho nzokurekura umutima wanje ntuzokwigera unyagiriza no kuvy'umunsi numwe muyanje yose urakoze cyane amen nukugororoka kugumaho hatarabwe ivyo twahuye canke mwahuye ukugororoka kwerekana muri ibi bitatu bigize ubwami bw'Imana mu vyo twokwitwaririka mu vyo twoshira imbere mu vyo tangurira ibindi nukugororoka kugumaho haraho umuntu nk'ugororoka kukavaho ari naho bonayo uyu mudamu yamubajije ati mushingana mutware wanje nubu uracakomeje kweri kwa kugororoka kwawe wahorana ugifise inka ugifise ingamiya ugifise abahungu ugifise abakobwa ugifise abakozi ugifise amagara ukinywa amata ukirya inyama ukiri umugabo ashitse ubukombe inama y'Imana ikiri mu rugo rwawe itara ry'Imana y'icakira mu rugo rwawe bikaba byaraheze uracashishikara uracakomeje kwa kugororoka kwawe kugeza n'ubu uru rugo muravye ikibazo uyu mugore yabajije iyi ntahe y'uyu mugore ku mugabo wiwe
mwumva yo batarakijijwe. Agakiza keza kinjiye ku mugabo ugashingira intawe ubwa mbere n'umugore. Si bajya mukorana ubwa mbere n'umugore mu nzu. Umugore avuze ati jewe umugabo wanje arakijijwe kabisa, kuko ntawe yobegwa umubiri we kugwaye nuko ukomeye, ariko abasigaye harya bamenya bike, kuko ku irembo ku gahinga hari uko twitwara. Mugabo muhira naho abandi bavuze ngomba kumenya umuntu uramurarira, uharaye kabiri gatatu ukabona aguye ati none uzotaha ryari? We ntuzotaha, ntatukenesheje muhira, ukamengara ko baye gusoma ko wiyobaye, ntuzobura mumenya. Umviriza, mukayobu aramenya ko Yobu agororotse. Eko arabimenya, ndakwitegereje urashashishikaye. Yobu hariya twabonye ava ngo jewe ukugororoka kwanje ndakubangirije, sinzokurekura. Hari ivyandekuye byatakaye biragenda, ariko jewe ukugororoka kwanje sinzokurekura, ndakubangirije, ndakugumije. Mbere mu misi Imana yasizeho nta numwe uzonyagiriza mu yanje, ngo uvuge umunsi umvuge ngo hari saa 6 y'ijoro, hari saa 8 y'ijoro, hari saa 3 y'ijoro, hari saa 6 y'umurango, hari amasaya naya ntawe kubongeje narakubonye. Umunsi nta numwe uzokwigera unyagiriza mu yanje yose. Ukugororoka kwanje ndakubangirije, naho nahuye n'amageragezwa. Nari mu rubanze ejo ku mugoroba guye mutama yasohora umwana. Hari ikintu camfashe ku mutima, ni ba mwana biwe bo mu mama. Yarashimye Imana araririmba, hama arashinga intahe. Rero musaza we aje kumwunganira, she kongera kwikana umunezero, acaramuvuga ko hambavu y'ivyo yari yavuze uyo muvyeyi yabavyara abakobwa babiri. Musaza wacu avuga ati burya uyu mushiki wanje mbona yavuze nye n'umwana yapfakaye ku mugabo wiwe ku myaka 3. Umwana umwe muri abo babiri hagiye mutoyi mukuru ntaragenda. Ati umwana umwe yari afise nk'umwaka, uwundi nawe yari yavutse. Saca arapfa kubera agakiza. Uyo mugore ntigeze aja kuyerera ahantu na hamwe, kandi murumva nk'umuntu akuza aciye ubwenge, uyo mukenyezi yarakira ikibondo, aragumya umutima, ararera abana, abantu baramufasha, arabaruka ku ishure. Uyu mwana yarezwe muri ubwo buryo. Uyu mushinga ntaye wewe uyo yinarume uwo mwana yagira ati ibyo arivyo byose mumbwiye ko urya mukuru wacu yagiye muri Amerika yaduhebeye umwana, yaduhenze. Ati mugabo nsanze vyarukuri, ego nibagende ariko barazoba nk'abi Burundi nabo bagiye muri Amerika. Nagomba kuvuga iki? Ukugororoka kugumaho, hagize ibiguma kukagumaho. Umuntu ntavuge ngo kubera iyi mvo nahora numva barimba ngo ya nta mpamvu iriho yo kugira gute. Oya nta mpamvu iriho yo gusubira inyuma. Naho wobura abana ntubaronke, naho umugore yogenda, naho umugabo yogenda, naho akazi kohagarara, naho ibintu wobihomba, naho umushahara wogumya canke bakakwirukana, naho amashure yokwanka, naho worabwa nabi, nta mpamvu iriho. Nukugororoka kugira gute? Kugumaho. Amen. Kugumaho. Ibinyiganzo kugororoka birabaho. Hari umuntu usanga bangwa aragororotse haje amahera agacamera nk'amatwi y'urukwavu.
ashinga ngo amahera ngo umugurane ntagusubize kandi mu kuyakwaka yo yari afise ngena amajambo ayasiga. Hari umuntu bati nje ndagororotse hazi ivyifuzo vy'umubiri muri abo bagore, muri abo bakobwa, muri abo bakobwa, muri abo bakobwa, muri abo bagabo, muri abo bakobwa, muri abo bagabo, muri abo